umutumire nk'uko mubibona hano inyuma ni Apolineri Habonimana, nk'umwe mu bantu by'ukuri twagiye twigira ko mu bijanye n'ikintu cyo guhimbaza no gutazira, niwe mutumira hari. Rero intumbero yacu kwarukuza hano kugira ngo dutumire abariko baratwumviriza, kugira ngo twese tuzoza by'ukuri muri ivyo bihe bidasanzwe. Murahawe ikaze cane. Rero intumbero ni yizo bidukoranije, intumbero yo conference niyo no kwiga, ni seminaire ifatanye no kwiga ku bijanye n'umutima wo guhimbaza. Okay, abazokwitabira inyigisho by'ukuri basabwa kuzafisa aho bandika. Hari ikintu mu mwanya warubajije kijanye n'ico bo kwitega boronka bazoronka. Ni ikinye umugenzanje avuze, hari abaza bibaza ko amasomero bamenyeye baza hari ibintu babaha amahera n'iki, ariko ahubwo nakwiye gusapotinga kugira ngo bizogende neza. Rero no kuzafisa aho bandika ikaye n'ikaramu na Bibiliya, kubera ko turatuje kwiga ijambo ry'Imana. Murakoze ku giti cyabo kuza kwitabira izo nyigisho zibagenewe, kuko murazi neza yuko iyo umuntu atari kariga ntashobora gushika kure, ntashobora gutera imbere. Rero abakozi b'Imana batandukanye bakazoba nabone bitabiriye iyo seminaire cyangwa ivyo bikorwa by'izo nyigisho zigenewe abaririmbyi, kuko kenshi murazi yuko abaririmbyi baba bafise ico gikorwa cyo kuririmba, ariko kandi n'abarongozi babo nabo baba bakenewe kugira ngo bashobore gufasha abaririmbyi nabo gushika kure, gutera imbere cyane kurusha. Rero turakengurukiye abariko baratwumviriza mu nsamirizi zitandukanye, eka ndetse abashobora kuronka ubutumwa bwose babane nyabuhanahana babuhereze bagenzi babo kugira ngo bazitabire muri iyo seminaire izotangura isaha 7 uko maze kwivuga, itariki 2 n'itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Ego murakoze, kandi namwe tubashimira abanditsi n'abamenyesha makuru muri hano, kubera ko mukuba muri ko mukuri ko kidasanzwe kugira ngo abarundi abari muri commune yacu ya Mugere yagutse bamenye ibijanye n'ibikorwa biri imbere yacu. Rero nkuko muri hano intumbero yatumye dukorana no kugira ngo tubabwire ibijanye n'igikorwa kiri imbere yacu kijanye na conference. Iyo conference ivuga ku bijanye no guhimbaza no gutazira. Rero itumiwemwo abakarere kose Mugere, hari gihe tubivuze uko nye twumva ngo abaririmbyi, ariko umuntu wese yakijijwe yavutse ubwa kabiri arakenewe muri iyo seminaire. Rero izoba amagenekerezo itarike 2 n'itarike 3 ukwezi kwa gatanu. Rero ni mu ntumbero yo kugira bariko baratwumviriza ko tubatumiye kugira ngo bazoze tubane muri ivyo bikorwa. Umutumire nk'uko mubibona hano inyuma ni Apolineri Habonimana, nk'umwe mu bantu by'ukuri twagiye twigira ko mu bijanye n'ikintu cyo guhimbaza no gutazira, niwe mutumira hari. Rero intumbero yacu kwarukuza hano kugira ngo dutumire abariko baratwumviriza, kugira ngo twese tuzoza by'ukuri muri ivyo bihe bidasanzwe. Murahawe ikaze cane. Rero intumbero ni yizo bidukoranije, intumbero yo conference niyo no kwiga, ni seminaire ifatanye no kwiga ku bijanye n'umutima wo guhimbaza. Murakoze. Cyo twokongera ko nuko abaririmbyi ubwabo basanzwe bakeneye gukarihirizwa ubwenge kugira ngo ivyo bakora birushirize kuba vyiza kurusha, na cyane cyane muri wa mutima wo guhimbaza no gutazira Imana. Haba rero aho tugaca dutumira amashengero atandukanye, amashirahamwe atandukanye rukristo, abaririmbyi baririmba ku giti cyabo kuza kwitabira izo nyigisho zibagenewe, kuko murazi neza yuko iyo umuntu atari kariga ntashobora gushika kure, ntashobora gutera imbere. Rero abakozi b'Imana batandukanye
bakazoba nabone bitabiriye iyo seminaire canke ivyo bikorwa vy'izo nyigisho zigenewe abaririmbyi, kuko kenshi murazi yuko abaririmbyi baba bafise ico gikorwa cyo kuririmba, ariko kandi n'abarongozi babo nabo baba bakenewe kugira ngo bashobore gufasha abaririmbyi nabo gushika kure, gutera imbere cyane kurusha. Rero dutumiriye abaririmbyi bose bariko baratwumva. Ico gikorwa kizobera muri komine ya Mugere mw'ishengero Shalom Temple nkuko bamaze kubivuga, ariko kandi hariho n'abavyifuza bari kure mu yandi makomine, mu yandi ma province. Abo bose turabatumiye kugira ngo bazoze uwo munsi bashobore kwifatikanya n'abandi baririmbyi bagenzi babo, kuko murazi yuko hari inyigisho abantu bose baraharugurumbira bagaheza bakaronka za nyigisho. Rero turakengurukiye abariko baratwumviriza mu nsamirizi zitandukanye, eka ndetse abashobora kuronka buno butumwa bwose babandanye babuhanahana babuhereze bagenzi babo kugira ngo bazitabire muri iyo seminaire izotangura isaha 7 nkuko maze kubivuga, itariki 2 n'itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Ego nkuko bagenzanje babivuze, ni igikorwa twifuza ko benshi abartiste nkuko bagenzanje bamaze kubivuga, ni igikorwa twifuza ko abartiste, abakozi b'Imana baririmba indirimbo mpimbazamana, twifuza ko bakura muri kino gikorwa kugira ngo, kuko murabona ko sometimes hari igihe bamwe dukora amakosa bivanye nuko tutaba tutazi ko ari amakosa. Rero ni umutima wo kugira ngo twige ku bijanye na kino gikorwa dukora kugira ngo dushishikare gukura. Rero umuntu wese ariko aradukurikirana nomusaba kutabura muri bino bikorwa, nukuri uzohabe kugira ngo nawe ube muri abo bifuza gukura muri kino gikorwa. Abatwumvirije Imana ibahezagire, murakoze. Murakoze cyane abameze amakuru mu mashaka aho ikibazo canje nari mfise abantu benshi bumvise seminaire bumva ikintu bava bataha kuri mwebwe, umva ndavuga mu buryo bw'amahera benshi nivyo bamaze kumenya. Abantu bavyitiranya mu bagira iki? Ica kabiri, ibi bikorwa bizotangura igihe cy'isaha 8. Mbega abantu boshika saa 8 canke bisaba ko bazakirikana? Arategekanijwe kubafungurira bazobizamwo canke bazoza bafunguye muhira? Murakoze. Twogera tuvuge yuko igikorwa cyacu kizotangura isaha 7 z'umuhingamo, azoba ari ku munsi wa gatandatu hamwe no ku munsi w'Imana. Rero kwinjira ni ku buntu, zino nyigisho zigenewe abaririmbyi, ahandi kuzironka zirazimvye cyane mu bindi bihugu cyangwa mu bundi burere, ariko twebwe tuzoba twatewe iteka kuri uwo munsi muri ivyo bikorwa. Izo nyigisho zoba ku buntu, hanyuma murumva yuko bazoshika nyuma y'umuhingamo. Twiteguye kwakira abantu barenga 1000. Murumva yuko bisaba yuko dutangura nyuma y'umuhingamo kugira ngo bigende neza. Rero ivyo gufungura bazofunguye, hanyuma baze muri ico gikorwa baje kwakira izo nyigisho. Okay, abazokwitabira inyigisho by'ukuri basabwa kuzafisa aho bandika. Hari ikintu mu mwanya warubajije kijanye n'ico bo kwitega boronka bazoronka. Ni ikinye umugenzanje avuze, hari abaza bibaza ko amasomero bamenyeye baza hari ibintu babaha amahera n'iki, ariko ahubwo n'abakwiye gusapotinga kugira ngo bizogende neza. Rero no kuzafisa aho bandika ikaye n'ikaramu na Bibiliya, kubera ko turatuje kwiga ijambo ry'Imana. Murakoze. Murakoze. Abantu nibitege kwakira ubutumwa bwiza. Tuzoba turiko turiga cyane ku mutima wo guhimbaza no gutazira. Umwigisha wacu ni Apotre Apollinaire, umwungere w'ishengero Shemeza Worship Temple. Apollinaire nibaza ko tumuzi nk'umuririmbyi afise uburambe muri kino gikorwa, kandi tumufise nk'imboneza ku buryo umuntu wese azoza kwifatanya natwe muri iyi seminaire
azotaha hari ikintu atahanye, azora akaryo keza. Twifuza cyane ko abarongozi b'amakorari, abanditsi b'indirimbo, ndetse n'abakozi b'Imana cyane cyane ko bazobana natwe, azora akaryo keza ko kwiga, kubera ko iyo umuntu atiga biragoye ko atera intambwe. Abantu bose mubona bateye intambwe nuko bogeye ku birenge, donc bicaye bariga. Rero nakaryo keza ko kwiga. Apotre Apolline niwe azoba ariko aratwigisha amakorari, abaririmbyi ku giti cyabo, nkuko twagumye tubivuga, abakozi b'Imana, kubera ko hano iwacu mu karere, mu gihugu cyacu niho honyene tugwijije abaririmbyi. Mubaza ati ibyo uririmba wabikuye, ugasanga nafishe n'abantu donc nafishe aho yavyigiye. Rero iyo amakonferensi nk'aya yategurwa, barakaryo keza atamuntu akwiye gusigara inyuma, bakwiye kuza kwifatanya, bakwiye kuza kwiga bakabana natwe muri ibi bikorwa. Rero twiteze ko abantu bazoza bavuye mu mpande zitandukanye. Nivyo kino gikorwa cyateguwe muri kano karere, muri commune Mugere. Twifuza ko ama-eglise yose twaragerageje gutanga ama-invitation, twifuza ko bazoba bari kumwe natwe baherekejwe n'abakozi b'Imana, ariko kandi imiryango iruguruye ku bantu bose baze twige. Umuntu azoza iyi minsi ibiri, turamwijeje ko hari ikintu kizima, hari intambwe azotera ambavu iyi conference. Murakoze. Bienvenue ngo yasisha agomba kuvuga yonyunganira. Murakoze. Merci. Nashaka kuvuga kuco Apolineri ninde wakivuze azoza nk'umwigisha kandi afise uburambe by'ukuri muri ico cigwa. Kurabona hari ubuzima tubamo ngo ndabizi kubimenya nta wabyanze, ariko umuntu agomba gupfa yiga. So rero igihe cyose habonetse opportunity kandi kwigisha ikintu n'umuntu afise uburambe muri ico kintu, aba ari amahirwe. Ego kugira abantu bahurumbire niya message yubaha cyane. So kugira bahurumbire kino gikorwa nk'abaririmbyi bagenzi bacu, bivanye n'igikorwa ukuntu giteguwe cyangwa gitegekanijwe, kugira ngo uhurumbire ikintu nuko hari ikintu uba ushaka kumenya muri ico gikorwa. Rero kuco nova kugira ngo bagenzanje bahimbaza Imana, bitwaje guhimbaza abamishishe, igwa kugira ugihurumbire nuko umanza kumenya icyo ugomba kumenya muri ico gikorwa, kugira ngo ubone agaciro k'ico kintu nuko umanza kwiga. Rero ico no shikiriza kugira ngo bahumbire ico gikorwa nuko ukwiga ikintu nuko bawiteze umusaruro. Rero umusaruro mwiza uzoshobora kuva mu ico gikorwa cyo kwiga inyigisho zo guhimbaza no gutazira, bizofasha cyane kugira ngo benshi bahurumbire ico gikorwa, bivaye n'ukuntu tuzoba turiko turakora ico gikorwa, bivaye n'inyigisho tuzoba twaronse. Murakoze. Nifise ikibazo nagira mbaze cerekeye ahanini kino civugo wambise ngo Mugere Worship Conference, kuvuga ko ni conference izoba idasanzwe yateguwe irimwo uburyo budasanzwe. Mbega ko ubu buryo bwavuye he? Bisanzwe bifiswe nishira hamwe risanzwe rishigikiye iki gikorwa canke ni mwebwe nyene mwagiye hamwe kugira ngo mutegure iki kintu? Murakoze. Ego ico kingeranijwe gico ndakivuze ko murabona twavuze eglise bizoberamo. Rero eglise izoba yakiriye ico gikorwa irongowe na Reverend Pasteur Vincent Nimbona, arongoye eglise Shalom Temple. No kuvuga ngo eglise Shalom Temple niyo by'ukuri yatanze ako karyo kugira ngo kubera biba bifatanye n'ikibanza, biba bifatanye n'ibikenerwa ibikoresho. Rero ibyo byose byarabonetse, birahari, birateguwe, bihagarariwe n'uwo murongozi Reverend Pastor arongoye eglise bizoberamo, eglise Shalom Temple. Twagira dushimire abantu bose ko badukurikirana, kandi dushimire nabiteguye kuza muri ico gikorwa. Itariki ni itariki 2 n'itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu mu ishengero Shalom Temple. Umanukana riri muri quartier Nyabugete ya gatatu, aho umanukana aho hitwa ku Mutarabanyi, uvuye muri ville ufata bisi ya Ruziba
ugashika ku Mutarabanya ugacumanuka abavuye hirya nabo nuko nyene nibaza yuko ari kibanza coroshe gushobora gutora vyoroshe. Dutumire rero abaririmbyi bose bo micungararo bitandukanye, baba bari mu mashengero atandukanye, baba bari mu barimba ku giti cyabo, reka ndetse n'abamenyesha makuru na motora batumiye kugira ngo muzoze byukuri mwirabire kino gikorwa ingene kigenda. Namwe ndazi ko hari byinshi mukeneye kwiga muri ico gikorwa canke naho gushikiriza abene gihugu. Rero turabashimiye cyane bamenyesha makuru, Imana ibahezagire. Nakoze cyane bishimiye cyane abantu b'isoko makuru bashobora gufata akarukanye gushobora gushana kure ino conference press